Yes, ashimwe cane groupe b'amaso shengero ry'Imana mwese abakurikirana ibiganiro bica muri groupe b'amaso mwese. Uyu munsi turashikiriye ishengero rigira kane, ariryo shengero ry'Ituatira. Umwami Yesu abwira Yohana ati wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ituatira. Tugiye kuraba ibintu rero bikomeye cane Umwami Yesu yabwiye abo mw'ishengero ry'Ituatira. Mwene data utega amatwi ndetse ufate n'agakaramu wandike ibintu bikomeye, kumbure birashoboka aho uri ukaba uri muraca mu bibazo nk'ivy'abishengero ry'Ituatira baciyemwo. Ndakuraritse uyu mwanya mwiza kugira ngo mwene data ntucererwe ntuhombe, ariko ngwino dufatanye gusangira ino majambo y'icete candikiwe ishengero ry'Ituatira. Rero muzingurura Bibiliya turagira ngo dusangira no majambo mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimbani ca kabiri. Turasoma duhereye ku murongo w'18 turageza ku murongo wa 29. Tugiye kuhabona amajambo akomeye cane ingene Umwami Yesu yaburiye ishengero ry'Ituatira. Haleluya. Dusome mu izina rya Yesu. Umurongo wa 18 haravuga ngo, kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ituatira uti umwana w'Imana afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka. Aravuga ibi ngo, ndazi ibikorwa vyawe n'urukundo rwawe n'ukwizera kwawe, n'ingene ushitsa ibango ryawe n'ukwihangana kwawe, kandi ko ibikorwa vyawe vyo hanyuma biruta ivya mbere kuba vyinshi. Ariko mfise ico nkugayako, yuko ukundira urya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane barye ivyaterekerejwe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ubushakanye bwiwe. Ehe, ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi niba atihana ibikorwa vyawe, niba atihana ibikorwa vyiwe. Kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima. Kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ivyo mwakoze. Ariko mweho abasigaye mu b'Ituatira, abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ivyo babandi bita ivy'ibwina vya Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu, ko mwumira kuco mufise mugashitsaho nzozira. Unesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa kw'iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azoyaragiza inkoni y'icuma, nk'uko bamenagura inzavya zibumba, nk'uko nanje nahawe na Data. Kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwema abwira amashengero. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe bene data. Umuntu wese yumvise amajambo dusomye ndagira ngo haleluya, ndagira ngo mubwire nti mwene data ucumva aya majambo, shira kukorere Yesu, shira kuvugire Yesu, shira kusenge kutahora, shira ko witange, kuko aya majambo ntaworeka gukora, ntaworeka kuramiriza acumva ibi bivuzwe. Aya n'amajambo akomeye cane muri iri shengero rigira kane ryo mu mashengero muri Asiya. Turabwiwe ibintu bikomeye ngo unesha ngo azomuha kuganza amahanga, kandi ngo azomuha ubushobozi bwo kuyaragirisha inkoni y'icuma, kandi ngo bazobamenagura ngo nk'uko bamenagura inzavya zibumba. Mwene data n'amajambo akomeye cane. Ndetse ngo uzohabwa, wewe uzonesha, uzohabwa ikinyenyeri co mu gaturuturu. Ni ibintu bikomeye cane yemwe bene data, ni ibintu bikomeye cane.
aha rero turatanguye kwinjira mu bitsibo byasigiye bisezeranywa. ubwa mbere ibitsibo, hano tugeze ku gitsibo kigira 4. twarumvise igitsibo ca mbere kivuga ko uzobanza kurya ku giti cy'ubugingo. igitsibo ca kabiri uzoca uhabwa itangazo rivuga ngo ntugipfuye, ngo urupfu rwa kabiri nta rupfu ruzosubira gushikako, uzoba ubayeho ibihe bidashira, uzoca uhabwa confirmation. ica gatatu twarabwiwe yuko uzohabwa ibuye risha ryera, kandi kuri iryo buye kwanditse ku izina risha. iryo buye ni ibuye ry'intsinzi, yuko uciye muri sentare hanyuma wogoroye urangije usozereye neza. ubwa kane hano naho tugiye kuraba ingene niwamara gushika mwijuru, ingene uzoca uhabwa ububasha bwo kuragira. Haleluya! uzocika nk'umwami, uzokwimana nawe. Haleluya! Yesu azoguha ububasha bwiwe nkuko nawe yanesheje, nawe azoca guha ubwo bubasha. ngwino rero dufatanye no majambo, turagiye kuraba inzira bizoba biturutsemwo kugira ngo urinde ushika aho hantu. Haleluya! kugira ngo uzugera aho hantu bizoba bisaba yuko waciye mu bikomeye. muri ibyo bikomeye rero igihimba hano muri kino gihimba ca 2 umurongo wa 18, Yesu abwira Yohana ati wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ituatira uti umwana w'Imana afise inyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ibirenge byiwe bisa n'umuringa w'umwakaka. aravuga ibi. Yesu ashimwe cyane. hano Yesu agenda afata muri bimwe Yohana yamubonana kuri wa munsi w'Imana, agenda afatamwo bimwe abipresenta, yisobanura, abwira ishengero uko ari nuko ameze. Haleluya! hano Yesu asobanuye yuko ari umwana w'Imana. mwene data, Yesu Kristo ni umwana w'Imana. mbega haraho nawe wipresenta kuri umwana w'Imana? mbega haraho nawe wakijijwe? mbega haraho nawe uno munsi wivuga kuri umwana w'Imana? nimba utari umwana w'Imana uri umwana wande? nimba utari umwana w'Imana, nimba utavyubahuka ngo ubivuge kuri umwana w'Imana, uri umwana wande? wowe uri kivyagwa, wowe uri umwana wa yanzoka. abana b'Imana, abana bazanzoka, abana bayanzoka bamba bahiga abana b'Imana. nka kumwe Kayini yahiga Abera agahemuka mwishe, niko abana ba Satani baguma bahiga abana b'Imana. nimba utari umwana w'Imana uri umwana wande? ndagira ngo nkubwire ngo heri isaha nawe wivuge ko uri umwana w'Imana. nshuti y'umusaraba, ntutinye. hari abavuga ngo ntavyo nzi, ngo sinzi ko nzoja mu ijuru, ngo sinzi yuko nobana Imana yambabariye. nimba utabizi, nimba utavyizeye, ntaco urimwo, ntaco wizeye. unukuvuga ngo wizeye umuyaga, wizeye ibidashika. ndagira ngo nkubwire yuko nimba utizera kuri umwana w'Imana, ntabwo uragakizwa, ntabwo urashika kumenya. ndakuraritse ngo nawe wipresente kuri umwana w'Imana. nimba hari intambamyi zibibuza, zikureho. nimba hari kibibuza gituma utitwa umwana w'Imana, bivaneho, maze uyu munsi witwa umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane. hano rero umwami Yesu Kristo aratangwa yavuga ngo umurongo wa 19, ngo ndazi ibikorwa byawe n'urukundo rwawe n'ukwizera kwawe n'ingene ushitsi ibango ryawe n'ukwihangana kwawe, kandi ku ibikorwa byawe byo hanyuma biruta ibya mbere kuba byinshi. Yesu ashimwe cyane. mwene data ucumva y'amajambo umwami Yesu atanguriye ko wo kwibaza yuko byose ari sawa, wo kwibaza ko byose ari sawa 100%. ariko mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ibikorwa byawe ndetse n'urukundo rwawe byaduze, n'ukwizera kwawe ukaduga, n'ingene ukomeza gukora umurimo w'Imana, byose urabibandanya, ndetse n'ukwihangana kose urabikomeje, urihanganira intambara, urihanganira ibikugerageza. kandi mwene data, ndetse n'urukundo rwo gukunda abandi, gukunda bene so, n'urukundo ukunda Imana, byose urabifise. n'umwitwarariko wo kwitwararika iby'ubwami bw'Imana, byose urabifise. uyu muntu yabwiwe aya majambo ni umukristo by'ukuri.
umuntu afise urukundo, akagira ukwizera, akagira ukwihangana, uyu muntu by'ukuri yaramaramaje, yarahisemwo, yaramaze kwemanga kuramiriza ko atazokwigera asubira inyuma. Ariko reka mwumve bene data, bwa butumwa twama tuvuga tuti mwirinde ntihagire ubazimiza. Umuntu arakizwa agahera mu gitondo yiyeza, akarinda ashitse ku mugoroba yiyeza, ariko kubera yuko ataririnda, kubera yuko ataramenya yuko shetani aturuka kuri bene se, shetani aturuka ku bantu, ku bandi, akabacamwo kugira ngo bahemuke bagutuye hasi, kugira ngo bahemuke bakujimije. Iri jambo ryo kwirinda, iri jambo ryo kuba maso, niryo rikoze ko uyu muntu, niryo rikoze ko ishengero gituwatira kutaba maso, kutirinda. Uyu muntu yari yakijijwe, iri shengero gituwatira bari barakijijwe, iri shengero gituwatira bari baramenye Imana, kugeza aho biyeza kuri gatoya no kuri kanini, kugeza aho bageze mu rwego rwo kuronka ibikorwa byinshi bya nyuma byarushije ibya mbere. No kuvuga ngo basozereye neza. Mwene data, uno munsi urashobora kuba ufise imirimo iruti ya mbere, urashobora kuba wakangutse, urashobora kuba uravuga uti uri kurezwa, urashobora kuba uriko uramaramaza kugira ngo ntuzocikwe inzambani yavuga. Ariko niwumva aya majambo, umurongo wa 20, ariko mfise ico nkugayako, yuko ukundira urya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane barye ibyaterekerejwe ibigirwamana. Mwene data, uyu muntu nako atari yakoze, iri shengero ntacyo ritari ryakoze, ariko Yesu arafise ico arigayako. Iki kintu arigayeko ntabwo biturutse yuko aba bantu ari abantu babi, ntabwo biturutse yuko aba bantu ari abanyabyaha, ntabwo biturutse yuko aba bantu hari bibi barimwo barakora, ariko nuko basamaye, bararangaye, ntibigeze bagaba ngo bamenye yuko umwasi arimwo arakora se atambaye, ngo utambana na mukeba ntakubita urugohe. Uyu Yezebeli n'umukeba, uyu Yezebeli ndagira ngo mbabwire yuko hano dufise abagore babiri bavugwa muri Bibiliya, abagore babiri bavugwa muri Bibiliya. Reka tutiriwe turaja muri rwinshi, duce tudomako. Umugore wa mbere ni ishengero ry'Imana, ni ishengero ry'Imana yaguze amaraso, ishengero ry'Imana ryaguzwe amaraso Karuvari ku musaraba Igorogota. Yesu yaradukoye amaraso yiwe, yemera kutwitangira, atanga inkwano z'igiciro c'amaraso yiwe yavuye mu rubavu, aho yacumitwa icumu mu rubavu, akadupfira, akavuga ati birarangiye. Haleluya! Ishengero ry'Imana n'umugore n'umugeni wa mwagazi. Haleluya! Uno munsi ariko arasharizwa nk'uko umugeni asharizwa umugabo wiwe, kandi uwo mugore niwe Yerusalemu musha wururuka uva mu ijuru ku Mana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero umugore wa kabiri hano bariko baradusobanurira yuko ari umukeba. N'umukeba udasamaye, usamaye uyu mugore aragutwara igitsibo cawe. Udasamaye niwasama uyu mugore arakunyagara gutwara igitsibo cawe. Uyu mugore yitwa Yezebeli. Yezebeli muramwibuka mwisezano rya kera ingene yahitanya Abisirayeli bose, arabahitana abatwara kwa Bayali igihugu cose, ndetse n'umugabo wiwe Ahabu, kugezaho bafashe abari abavugishwa n'Imana bose babagira abavugishwa bakamenyi, abavugishwa b'ibigirwamana byiwe. Afata abaherezi b'Imana bose arabatwara abagira abaherezi b'ikigirwamana citwa Bayali. Uyu mugore Yezebeli ndabibutsa yuko igihe Eliya yagwana, akarwana agafata abo bakamenyi, abo baherezi akabicira ku mugezi Kishoni, uyu mugore yaramuteye ubwoba, aramubwira ngo ejo nzokwica nk'uko wishe bari abaherezi. Hanyuma rero Eliya aratemesha, arahunga, arataromoka, kugezaho Imana
yongeye kumuha urutonde rw'inyana ari bukore, kuko Imana yagomba kumuzamura ngo imuvane mu isi. Haleluya, haleluya. Rero uyu mugore Yezebeli n'umusambanano, n'umusambanyi, ni maraya wagahebuza, umwe yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi. Uyu ni wa mugore umwe maraya, umwe afise igikombe cyuzuye ibihumanya n'imyanda yose. Uyu mugore ni wa wundi nyina w'abamaraya, nyina w'abamaraya. Uyu mugore ni we Yezebeli. Uyu Yezebeli, iri shengero ry'Ituatira rirabwiwe ngo ndafise ibyo mbaga yako, kuko mwaretse yuko uyu maraya yitwa Yezebeli mwaramuhaye ikibanza mw'ishengero, aravugishwa, arigisha, akazimiza, akayobya abagurano banje. Aba bantu bari abakristo beruye, bari abantu buzuye mpwemu yera, n'abantu bari barahawe impano n'ingabire. Hariho abantu benshi bari mu madini bafise impano pe, bafise ingabire pe zo kwerekwa n'izo kuvugishwa pe. Usanga ari abantu basobanura Bibiliya neza, usanga ari abantu bazi kwerekwa by'ukuri, usanga ari abantu bahishuriwe ibanga ry'Imana, bakamenya, bakumva icyo mpwemu yarabwira amashengero, ariko bari munsi y'ubutegetsi bwa Yezebeli. Ivyo niteye intuntu nakabonye, biteye umubabaro kubona abantu bahamagawe n'Imana, batoranijwe, bari munsi y'ukuboko kwa Yezebeli, bari munsi y'ubuyobozi bwa Yezebeli, bari munsi y'ubuyobozi bw'uyu mugore. Ndagira ngo mbabwire amajambo akomeye cyane ngo uyu mugore arigisha, akazimiza, akayobya, kandi akabandanya akavugishwa, akomeza akavugishwa. Mbega uyu mugore ninde uno munsi bene data? Uyu mugore ninde? Ndeka dukomeze, muratinda mu mumenyi wari we. Hano ku murongo wa 21 ngo kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ubushakanyi bwiwe. Ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi, nibatihana ibikorwa byiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu arakomeje aravuga hano ngo kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda. Uyu mugore azimiza ishengero ry'Imana yaraburiwe, imburi zaratanzwe. Nimwumve urukundo rw'Imana kugeza aho Imana ikomeza kuburira, ikagera naho iburira maraya, ikagera naho iburira Yezebeli. Ndabibutsa ko umwuka wa Yezebeli ari uri murayerera hano mu isi, hano mu madini. Uyu Yezebeli urupfu rwiwe nta nimva yiwe nta yiriho, yari gaswa n'imbwa ntibamuhambye, kuko iyo yaza guhambwa yari guhava ahambanwa agateka nk'umuntu, ariko yapfuye urupfu rw'agashinyaguro, ntigeze ahambwa, nta kibanza afise hano ku butaka, nta mva yiwe igaragara. Bene data, imbwa zaramuriye, ziramurigata, zirarigata, n'amaraso yiwe ziyarigatira Yezebeli. Bene data, uyu mugore yapfuye nabi. Uyu mugore yari umurozikazi, uyu mugore yari umusambanyikazi, uyu mugore yari umugore wo kwa Bayali, yari umugore w'ikigirwamana cyitwa Bayali. Uyu mugore rero, reka dukomeze twumve ngo umwami Yesu yamuhaye uburyo bwo kwihana, kugira ngo ave muri ubwo buyobe n'ubuzimire bwo kuzimiza abantu b'Imana. Nuko rero Yesu aravuze ngo ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi, nibatihana ibikorwa byiwe. Abasambana nawe ni bande? Aba basambana nawe nibo babandi bagenda babyara abana baturuka kuri uwo maraya. Kuko ngo uwo maraya ni nyina w'abamaraya, ni nyina w'abandi bamaraya. Abo bandi bamaraya ni bande? Abo bana bagenda bavuka kuri uwo mugore ni bande? Nibo Yesu ariko araburira. Abo bandi bagore, abo bandi bana bavuka kuri uwo mugore ni bande? Abo bantu Yesu ariko arababurira. Ngo ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi, nibatihana ibikorwa byiwe. Ngo kandi n'abana biwe
nzobicisha urupfu, kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ibyo mwakoze. Hano rero birasobanutse, wa mugore arasobanutse, n'abana biwe barasobanutse. Uyu murongo wa 23 urabisobanuye neza, ngo kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, ngo kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa. Birasobanutse, no kuvuga yuko uyu mugore akorera mu ishengero, ngo n'ayandi mashengero, ayo yandi ni ya mashengero yagiye avuka muri izo nyigisho z'uyu mugore. Uyu mugore yagiye abyara, agenda abyara, agenda abyara, agenda ashamika, agenda ashamika. Buri munsi haguma havuka amadini, abana baturuka kuri uwo maraya baguma bashamika, baguma bashamika, amadini aguma avuka, utudumbi tuguma tuvuka. Uyu mugore ntahengeshanya, aguma abyara, aguma abyara, aguma abyara, aguma abyara. Ngo kandi ngo nayo mashengero, ngo nayo nyine azobyumva, azokumva urupfu, ingene Imana izo birimo irahana. Ngo kandi n'abo bana bazobicisha urupfu. Yesu agiye kuza kugira ngo ahane abo bana, nabo nyene bazohitanishwa, bazojaniranywa. Kandi n'uwo mugore nawe nyene ngo agiye gutsindwa ku buriri. Mwene data, aya majambo sinzi ukuntu uri kurayatekereza, n'ingene uri kurayumviriza. N'amajambo akomeye, n'amajambo ariko araburira uyu mugore, n'amajambo ariko araburira uyu mugore, kandi aya majambo ariko araburira n'abana biwe n'abuzukuru biwe. Aya majambo ariko araburira n'umuntu wese ari munsi y'ubwo butegetsi bw'uyu mugore Yezebeli. Uyu mugore Yezebeli ni wari hejuru y'uyu mwuka mubi uyoboye amadini, uri muragendesha amadini kutariko bakemerera ubuzimire n'ubuyobe bukaza bukinjira. Ugasanga aho kugira ngo mpwemu yera yake, aho kugira ngo ngabire zifurugwe, ahubwo byose byarayangaye, byose byarazimanganye. Amavuta ya mpwemu yera ntakiriho, ikanguro ntarikiriho, gukizwa neza nta kukiriho. Bwa butumwa bwa mbere n'akagakiza ka mbere na kwa kundi kera bagenda bavugutirwa bezwa, byaraheze, byaragiye. Wa muhamagaro abantu bari bafise, kwa kundi abantu bahura bakamukanya mu izina rya Yesu bati haleluya, haleluya, amen, haleluya, amen, baturahura shima Yesu, atego ndashima Yesu, bagatangura gushingiranira intahe, bagatangura kubwirana amajambo y'ingene ibyo beretswe n'ibyo bahishuriwe, bagatangura kubwirana ibishinga ntahe ingene Imana yarayibatabaye bakirije, ingene umuntu yahora akora ibyaha yabikize, bagatangura kubwirana ubutumwa bwiza. Ibyo byarashize. Uno munsi umwe wese agenda yirabira YouTube, agenda yirabira Facebook, buri muntu wese agenda araba ibyo bacije kuri TikTok, buri muntu wese agenda yirabira ibyo ibigezweho mu bindi bihugu ku isi. Umuntu wese agenda yirabira ingene isi irimo irazunguruka, imuzungurukako muri telefone. Buri muntu wese afise ibintu byinshi biri mu telefone by'ubuzimire biriko biramuhitana buri munsi. Uyu munsi aho abantu kugira ngo bakizwe buzuye mw'ibintu byinshi bica muri internet, nibyo bibayobeje, nibyo bibatwaye. Ibindi nabyo aho kugira ngo bitahe ijambo ry'Imana ngo basome Bibiliya, basoma ahubwo amakuru agezweho kuri internet. Bibiliya barayizinga, abandi nabo bafata Bibiliya bakayishira muri iyo telefone, barangiza ntibaruha bafata umwanya wo kuraba ijambo ry'Imana ngo barisome, ngo bafate Bibiliya bayisome. Bariko baribaza ngo bagendana ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ririmo riragendera mu vyuma, ryakagombye kugendera mu mutima, none he risigaye rigendera mu vyuma, risigaye rigendera muri za telefone, rigendera hanze. Kera ijambo ry'Imana ryagendera imbere mu muntu, ariko no munsi byarahindutse, byose byarahindutse. Kagakiza ka kera ntakakiriho. Abantu aho kugira ngo bahure baganira iby'Imana, baganira amakuru mashasha n'amaterambere mashasha n'ibigezweho, ndetse bakavugana ibindi byo hejuru bitari iby'ijuru ariko byo mw'isi. Mwene data, ndagira ngo mbabwire ku isi yaratewe, abana b'Imana baratewe kandi bagiye gutungurwa, kuko benshi
bazosanga batiteguye. Nimukizwe nimwihane, nimukizwe mugarukane kagakiza ka kera. Imana idutabare. Nuko rero ngo kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, ngo kandi n'amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima. Ngo kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ibyo mwakoze. Buri muntu wese ntawe uzobura ingero, buri muntu wese agiye kugororerwa wico yakoze. Kurya nyene ubwo umushira imbere iby'isi, kurya nyene ubwo umushira imbere ibwo butunzi n'iterambere, kurya nyene ubwo umushira imbere iby'isi, niko ivyo nyene nivyo uzogererwa, nivyo uzohemberwa. Ariko ntaco uzoronka, kuko uzosanga byose ari umuyaga, uzosanga bakoreye ubusa. Haleluya. Turakomeje ku murongo wa 24 ngo ariko mweho abasigaye mu bitubatira, abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ibyo babandi bita iby'ibwina bya Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu, ko mwumira kuco mufise mugashitsaho nzozira. Yesu ashimwe cyane. Ngo ariko mweho abasigaye, ni bande basigaye? N'abatemeye kuyoborwa n'uyu mugore Yezebeli, n'abatemeye kugendera muri ubwo butegetsi n'ubuyobozi bwiwe, n'abamwiyambuye, n'abamusezereye, n'abafashe inzira nk'iya Eliya. Eliya afashe inzira yo kurwana, agwanya abo bavugishwa b'ibinyoma, agwanya abo baherezi bakamenyi, agwanya abo baherezi b'uwo mugore maraya, umugore Yezebeli. Nabiyemeje kurwana nk'uko Eliya yagwanye. Abo nibo biteguye gutabagwa, abo nibo basigaye, abasigaye batari munsi y'ubutegetsi n'ubuyobozi bwa Yezebeli, abasigaye n'abativanze n'amadini ya wa mugore maraya, abasigaye n'abativanze, abo nibo basigaye. Yesu agiye kuza guhamagara amasigarira, Yesu agiye kuza gutora amasigarira. Amasigarira n'abakijijwe, amasigarira n'abantu biyeza, amasigarira n'abantu bahagurutse kugwanya Yezebeli, bakemera kuhasiga ubuzima, bakemera kuvuga, bakavugishwa, bagatuza uwo mugore, bakamwirukana mu karere kaho baherereye. Abo nibo bagiye gutabagwa. Yesu agiye kuza gutabara amasigarira. Amasigarira ntiyazorokoka, kuko abanse kwemera ngo bagwanye uwo mugore bagiye gupfana nawe, bagiye kurimbuka, bagiye kurimbuka kuri umugore. Ngo naho imbwa zaregatiye uwo mugore ntabwo habonetse, imbwa zaramurigase, amaraso yiwe ziramurya ziramumara. Uwo mugore n'uguhambwa ntiyahambwe. Uyu Yezebeli umwuka wiwe niwe urimo urakwiragira hose, niwe urimo urakwiragira. Abasigaye nibo biteguye gukira. Yesu azuza gutora abasigaye batandujwe n'uwo mugore Yezebeli. Mwene data, ngo ariko mweho abasigaye mu bitubatira, abasigaye muri ako gacimbi kuri uwo mutumba muri ico gihugu, abasigaye muri ako karere, abatemeye kuyoborwa, abatemeye gutwagwa n'uyu mugore maraya, uwa wundi yicaye ku iteraniro ry'amazi menshi, umwe ngo abo mw'isi bose basambana nawe. Uyu mugore ni wa wundi Yohana yahishurirwa yicaye ku gikoko gisa n'agahama. Uyu mugore ngo afise ibihumanya byinshi, ngo uyu mugore ngo yabonekanye afise aborewe amaraso y'abera. Uyu mugore afise izina ryanditswe mu ruhanga rivuga ngo Babuloni hahambaye, nyina w'abamaraya, ngo kandi nyina w'ibihumanya byose byo mw'isi. Uyu mugore ntawe utamuzi. Uyu mugore n'umuvugishwa, ahagarara imbere y'abantu yiyambitse izera zikayangana, yiyambitse izera zikayangana. Uwo niwe nyina w'abamaraya, uwo niwe nyina, niwe nyirabayazana, niwe ariko aratuma abantu bose bayoba bakazimira, amadini yose amukomokako, niwe nkomoko. Kandi yabawe n'abo bakobwa bandi bose, n'abo bana bose bagiye kujanirana. Umuntu wese yayobowe agategekwa n'uwo mugore ibyiwe nabe aramenya yuko ataho agiye kukirira atihanye, atarabukoze ngo atabagwe. Ngo abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ibyo babandi bita ivy'ibwina bya Satani,
ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu, ko mwumira kuco mufise mugashitsa aho nzozira. Yesu ashimwe cane. Umira kuco ufise ntiyagira ugutwara igitsibo cawe kugeza igihe Yesu azozira. Umira kuco ufise ntihagira ugutwara ingabire yawe kugeza aho Yesu azozira. Umira kuco ufise ntihagira ugutwara umuhamagaro wawe, ntagira ugutwara igitsibo cawe. Mwene data, ntagira ugutwara igitsibo cawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ube maso woye kuzimira no kuzimizwa. Yesu agiye kuza, ntihagira ugutwara igitsibo cawe mwene data. Wowe umuhombe ubaye umuhombe, ya misozi waduga, za ngendo wagenda, bwa butame watama, hamwe warara udasinziriye, hamwe wirirwa uri kurakora umurimo w'Imana, wowe ukoreye ubusa. Uzoba wararuhiye iki mwene data? Uzoba wararuhiye iki ni wasanga uyu mugore ibyo wakora byose ariwe uri murakorera? Aho gukorera umwami Yesu, aho gukorera Imana, uri murakorera Yezebeli. Uri murakorera Yezebeli. Mwene data, kanguka, reka gukorera uyu mugore Yezebeli. Uyu mugore Yezebeli ni gisizi mwe. Uyu mugore Yezebeli yuzuye imyuka mibi y'ubusambanyi. Uyu mugore Yezebeli nuwo kurimbura abantu, nuwo guhonya, nuwo gutongora. Uyu mugore Yezebeli agiye gutikiza inganda. Nimumuva inyuma, nimumusezerere. Yesu agiye kuza, aho byakabereye ni kera. Ubu rero harageze, nimutabagwe, nimurokoke. Yesu aravuze ngo ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu. Abasigaye, abatagiye munsi canke mu buyobozi bw'uyu maraya, Yesu aravugira ngo mwitondere, ngo nta wundi mutwaro mbikoreza atari uyu, ko mwumira kuco mufise mugashitsa aho nzozira. Umurongo wa 26 turavuze ngo unesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa kwiherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Azo yaragize inkoni y'icuma, nkuko bamenagura inzavya zibumba, nkuko nanje nahawe na Data. Kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu, uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Haleluya! Ngaya majambo ubwiwe wewe wirinze, wewe wihanganye, wewe wateye umugongo uyu mugore maraya, wewe wirukanze ukamuhunga nka kurya Eliya yakoze. Eliya yarataye atana n'ishwima ariruka. Hari abantu bagize ubwenge bapfuma bemera bagahunga bagata bakiruka. Nka kurya Yosefu yatanye uduhuzu twiwe, wa mugore yarimwe aramuhiga wo kwa Potifari, aramutariruka. Eliya nawe niko byagenze. Wavugishwa n'Imana Eliya yaravuze ati uyu mugore byiwe azogwa imbere ntangweko, ariruka arahunga. Mwene data, ndagira ngire ngo nawe tungwe nawe yo wameze, utungwe nayo wameze. Wirukire kuvunika, wiruke utabagwe, wiruke utararimbuka, wiruke uhunge na Eliya arahunze. Eliya arahunze ko yari afise objective yo kutabagwa ngo avanwe mu isi, kuko imisi yiwe ari kwiregereza yo kugira ngo ajanwe mu gashururu mwijuru. Ifarasi y'umuriro yaraje iramutwara. Mwene data, ubwo imisi iri kwiregereza, ntabwo dukwiriye gusinzira. Nimuze dutabagwe uyu mugore, tumuva inyuma, tumuhunge, tumugwanye twivuye inyuma mw'izina rya Yesu. Ngunesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa kwiherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Ntutinye, kuko Yesu azokugororera, agiye kuguha ububasha bwo kuganza amahanga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ngo azo yaragize inkoni y'icuma, nkuko bamenagura inzavya zibumba. Haleluya! Nkuko nanje nahawe na Data. Ngo ayo mahanga uzo yaragize inkoni y'icuma mwene data. Imbere hari ibyiza turiko turabwirwa byimirije guhabwa bera. Rero mwene data, ntucike intege. Yesu arakuremesheje. Uru rugamba ntabwo ari urwawe gusa. Yesu yarahagurutse kurwanya Yezebeli. Yaramunesheje, yaramutsinze. Rero nawe kurikira Yesu uzonesha. Ngunesha
kwitondera ibikorwa byanje agashitsa kwiherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga, azo yaragize inkoni y'icuma, nk'uko bamenagura inzavya zibumba, nk'uko nanje nahawe na data. Imana ishimwe cane. Umurongo wa 28 ngo kandi nzomuha ikinyenyeri gico mu gaturuturu, ngo nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu, uri n'ugutwi niyumve ico mpwemabwira amashengero. Yesu Kristo nahabwa icubahiro. Uri n'ugutwi niyumve. Hano Umwami Yesu yarimo aravuga hakurya umuvugishwa yohaguruka mu rusengero rwuzuye abantu, atumve nimutega amatwi nimwumve ico mpwemu abwira amashengero. Umwami Yesu yarabivuze kuko byagaragaye yuko mu minsi y'imperuka abantu batazoba bakivugishwa, kuko uyu muntu ahagurutse kuvugishwa baca badodagura ku meza bati uwo muntu nagezaho, bagaca batuma abadiyakoni bati genda uya muntu mumuhwikire, bagaca bagenda bakamwamama. Wa muntu yamara kumva ibiganza bimuhundayeko, atari ibiganza byo kumuhezagira, ariko ari ibiganza byo kumupfuka akadeyi mu maso, maze wa muntu agacisha make, agahwekera, agatuza, agatekana. Ariko hano Yesu aravuze ati, arabivuze ati uri n'ugutwi niyumva ico mpwemabwira amashengero. Umuntu wese akiri mu rugo rutonde rwa Yezebeli namuva inyuma, namusezerere. Mwene data ni mburi uburiwe, kandi abayumvise mwese nimwakira ijambo ry'Imana. Uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Reka turangize n'amasengesho yo gusenga dushimira Imana kuko imburi imaze gutangwa. Ndagushimiye Papa Data rugira byose, Mwami w'ijuru n'isi, kubw'ubutumwa bwiza butambutse mu ishengero byose, muri gurupe w'amaso, mu bakozi b'Imana, mu bantu bari hirya no hino munsi y'izuba, bose bakiriye imburi. Iyi mburi bagereko, maze wongere gutabagwa, wongere guhunga uyu mugore bamuva inyuma mw'izina rya Yesu. Ndagushimiye abantu batabawe n'abantu babohotse, abantu bakijijwe n'abantu batsindanishirijwe. Urakoze, izina ryawe nirishimagizwe rihimbazwe. Nanje ndabishimye nkenguruka mbisenze mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Haleluya. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na mwene Sombonimpa Abeli. Muroranigwe muri byose. Yesu abagirire neza. Amen.